Amahoro neza. Uno munsi turaganira ku kibazo abadamu bamaze iminsi bambaza cane, na cane ko usanga kibaraba ku rugero rudasanzwe. Benshi bamaze iminsi bambaza bati ese koko tworonka umuti ushobora kutwegeranya kugira ngo ibi bintu vyacu, kuko atari abadamu benshi usanga uko iminsi itera ihera ariko ibitsina vyabo bigenda biza biraguka indani, bisa nuko bisambagurika, kikaguma caguka umengo kiriko kimenagurika, abandi ugasanga indani vyarabaye nk'ibirofoke, kandi ugasanga nta bagabo benshi bagiyemwo, mugabo ugasanga niko umubiri wabo umeze. Cane ko usanga hariho bamwe usanga uko imvyaro zigenda zigwira ariko indani hagenda hasa nuko harofuka haguka. Ati mbe nta muti ushobora kudufasha ugatuma umubiri indani muri vaje hakegerana kabisa, ku buryo umugabo nubwo yaba afise igitsina gitoya ashobora kubikora, ugasanga biramuryoheye kandi natwe bikaturyohera. Uti none ukoresha umuti umeze gute? Ni kuvuga kino kibazo ni ikibazo gikunzwe no kubaza abakobwa benshi, ukunda gusanga vyashitse bakinyavya canke bakiyiba bakaja gusambana hanze, hanyuma hagera ko bagomba gukora za mariage ugasanga birabateje ikibazo mu mutwe. Kuko ikintu ca mbere mu bugeni, iyo umugabo agutwaye agasanga baraguhomoye canke baragusatuye, ico gihe ni kuvuga mu mutwe yamabona ko uri indaya. Kenshi abagabo barapfa kwihangana akabitimbirako, ariko benshi ibyo ntibibabuza. Ni vya bindi avuga ati nanje uwo ntunze baramuriye, nanje sinoreka kurya abandi bana b'abandi. Ugaca usanga rero ni bimwe aca inyuma umugore wiwe yitwaza ati n'ubundi nawe nasanze barakononye, ntushobora kumbuza kwigira hanze ibintu nk'ibyo. Uti rero ni gute twoshika ku bagabo canke naho twatubana n'abagabo ugasanga baratunezererewe bivanye nuko ibimba vyacu biba bibakwega. Uno muti ndakunze kubaha abadamu benshi, eka ndetse n'abakobwa benabo, kandi benshi barandika bavuga bati kabisa waragize neza, kuko ibintu ni sawa cane. Kuko hariho n'ukuntu usa nuko wongereza amazi n'ubushuhe indani, ugasanga kabisa umugore ariko akora amabanga y'abubatse aravyishimira, n'umugabo akumva nyene ko igitsina c'indani gifashe, akumva ko ari sawa. Uti rero niko kwiyumvira ati kandi awushira ku mugaragaro kugira ngo n'abarya abantu bose usanga bawukeneye, nkuko benshi babimbaza bati uzotubwira umuti umeze uko uzowushira kuri tuzonya, ati benshi barawukeneye. Teka rero ndababwira kugira ngo mushobore kwegeranya bino bintu, umwe wese n'udashoboye gushika ahangaha mba niko ndakirira abo bandi bakeneye ino miti, ashobore kubitunganiriza mu mwanya muto cane, hanyuma nawe ashobore kwifata neza mu rugo rwiwe, kandi nawe aryosha amabanga y'abubatse nk'uko abavyifuza. Rero etape par etape mwandike n'ibintu bikeya cane, hama baje usanga bakeneye guca bashika kwitura irya miti biteguye, bazoca baza amasanga ku kazi nyiraho bariko ndahera abandi, kugira ngo nabo umuntu abo bahuteguye bahita bashira ku bintu bica bigenda ari automatique. Ubwa mbere urarondera uyu bita umunyu wo mu nyanja bita sel marin, hanyuma ugaca uzana n'aka katsi bita akaziraruguma mwese murakazi, turamera ahantu hose mu Burundi. Sel marin n'akaziraruguma hamwe n'ibi bita inyama, ubwoko bw'amateke mubona bumeze nk'ubu uyu mugore afise. Aya barabirima, aba bantu kenshi bakoresha imiti kama, kuko barabikoresha mu miti kama cane. Ukajanjagura neza, ukayakanyamwo amazi, hanyuma ugaca ufata utu twatsi tw'utuziraruguma ukagira nk'utwo kuzura ibiganza bibiri, natwo nyene ukadusekura neza, ukavanga na vya bindi. Ugaca uzana rero iyi sel marin, ni kuvuga ugashiramwo ibiyiko nka bitatu, ugaca ukororeramwo ilitiro y'amazi, hanyuma ugaca ufata iyo litiro ukayicamo kabiri, igice kimwe uca ugishira mu kabase canke ibase nini, hanyuma ukicaramwo.
ikindi gice ukakinywa. Ni kuvuga mw'ibase bashobora guca wongeramo amazi nk'izindi litiro 2, mugabo ca kindi unywa ukakinywa conyene ku nguko, ugaca ubigira imisi 4, nturenze imisi 4 yonyene. Ni kuvuga inyuma y'iyo misi 4 hacamwo imisi nk'itatu gusa canke iyindi 4 nyene, indani haba hamaze gufatana neza, bimeze neza gose, ku buryo n'umuntu aguciye ko ashobora kwiyumvira ati ese ibi ni biki, kandi ugasanga n'indani harashushe gose, kuko n'ubushuhe buriyongera ubushake ku mudamu, hamwe nyene yumva nyene kabisa ko ibintu ari sawa. Nuko rero mugerageze mubikore, hanyuma abazogira ikibazo canke abakenera yuko umuntu abibaha biteguye baraca bandondera kuri nimero ya 77 18 21 25, 77 18 21 25 canke kuri nimero mubona yanditse kuri iyi video. So mugire ibihe vyiza.